Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kuba namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imbonesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutigeze mumenya mwaranyegejwe, yose nyine turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Ni amakuru aba yizewe cyane avuye mu masoko atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi dukorana, aho bamwe mu bategetsi bakomeye cyane baduha amakuru kugira ngo tuyashire hanze hamenyekane ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi. None aka kanya inkuru dushikira ntihumuriza. Muramaze iminsi mubona amakuru ajanye n'urupfu rwa Generali Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi. Mu by'ukuri iby'urupfu rwe biratangaje kandi birateye ubwoba. Benshi baremeza ko Generali Arengiyome Bunyoni yoba yamaze kwicwa, abandi bakavuga ko arembye ku buryo bukomeye cyane, abandi bakavuga ko hari umugambi uhari wo kumugandagura, kandi abawurongoye akaba ari Perezida Evariste Ndayishimiye wategetse ko nyine ahita yicwa ku buryo bwihuse. Murazi ko ku munsi w'ejo ari bugiye kuburana, aho yari bugiye kuburana, aho murazi nyine ko yari yaciriwe umunyoro wo guherayo, ariko nawe akunguruza urubanza muri sentare, aho yavuze ko bitakijana ibyo bamukoreye. Ku munsi w'ejo benshi bari biteze ko agiye kuza agashira ukuri kose hanze ndetse n'ibyo azi muri CNDD-FDD. Mu by'ukuri amakuru adushikira ntahumuriza, aravuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yarahiye akarengwa, akavuga ko adashaka ko Generali Arengiyome Bunyoni yokongera kujya imbere y'ubutungane. Mu by'ukuri Perezida Evariste Ndayishimiye arazi ko urupfu rwa Generali Arengiyome Bunyoni rutakijana, ariko nabwo arabona ko aricyo gisubizo cyonyine afise cyo kugira ngo ashire hasi abashaka kumurwanya. Amakuru dufise nuko Generali Arengiyome Bunyoni arabye ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yamukoreye, yarahiye akarengwa, akavuga ko agiye gushira amabi yose azi hanze y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, cyane amanyanga akomeye cyane ariko arakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi byose nibyo byateye ubwoba Perezida Evariste Ndayishimiye, ahita ategura umugambi wo kumugandagura. Benshi baremeza ko mu mpome Generali Arengiyome Bunyoni apfungiwemwo hasizwe uburozi kugira ngo acikane, ariko nanone abamukunda bari mu nzego z'umutekano bakimara kubimenya bahise bakora ibishoboka byose kugira ngo Bunyoni yitabweho amagara ye ntamucike. Mu by'ukuri uko bimeze biragoye, kuko ku ruhande rwa Generali Arengiyome Bunyoni bararahe bararengwa, bavuga ko ukuri kose kuzajya hanze, amaze Ndayishimiye nawe agapfungwa nk'uko Bunyoni apfunzwe. Ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye urabona neza ko abarundi bamaze kumenya ibyo Bunyoni azi, ndetse bamaze kumenya ibyo Ndayishimiye ariko arakorera abarundi, byanze bikunze bahita bamugumukana kandi bagahita bamukura ku butegetsi agahita afungwa. Ubwoba ni bwinshi ku mpande zombi. Bajyango ndetse n'abakunzi ba Bunyoni barazi neza ko umwanya wari wose bashobora kubabwira ko yamaze kwicwa. Abandi nabo baremeza ko byanze bikunze igihe ejo Bunyoni yaba yatanguye kuburana yahita atangura kumena amabi hanze, kandi agahishura ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi byose nyine nibyo twabateguriye tugira ngo tubashikirize mu idonido ry'amakuru. Turaza no kubabwira ku rupfu rubabaje rwa Jonathan Ndihokubwayo wishwe n'umupolisi amuziza umukufu yambaye mu izosi, kandi uwamuhitanye akaba yarasanzwe acunga umushiranganje ngaha mu gihugu c'u Burundi ukomeye cyane, akaba ari nacyo yitwaje agahita afata pistori akamurasa amusiza uwo mukufe wiwe. Ni byinshi byinyegeje inyuma y'urwo rupfu rw'uwo mwana ukiri muto cyane wishwe nabi cyane n'umupolisi ucungera umwe mu bashiranganje ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido ry'aya makuru. Ni byinshi twabateguriye
tugira ngo tubashikirize wecu usabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ico busabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone ugakora na share kugira ngo benshi bamenye ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Urupfu rubabaje rwa Jonathan Ndihokubwayo nibwo tugiye gutanguriraho mbere yuko twinjira amakuru ahambaye cyane ariko uvugwa ko wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Arengiyome Bunyoni, umupfungwa ufunzwe nabi cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Yishwe n'umupolisi amuziza umugufu yambaye mu izosi. Uwo ni Jonathan wababaje abatari bake, benshi bavuga ko byanze bikunze wakoze iryo bara akwiye guhanwa by'akarorero. Jonathan Ndihokubwayo batazira Famba yari umusore w'imyaka 24, yavuka ku mutumba wa Rutegama muri komine Isare mu ntara ya Bujumbura. Ni mwene Nyandwi Deo na naho Kamye Cecilia, yakorera mu ntara ya Muyinga akazi ko gukurikirana abubatsi kugira ngo amenye ibyo bariko barakora. Hirya yejo kwigenekerezo rya 24 ukwezi kwa gatanu 2024 Jonathan yari yavuye Muyinga amanuka ibujumbura, araheza ajana n'abagenzi ku rubanza rwo gukwa donti ku mugenzi we biganye. Urubanza rwabereye mu Kamenge quartier Mirango ibarabara rya 15 hepfo y'ibitaro Hopital du Public bisigwa na General Adolphe Nshimirimana. Urubanza ruheze Jonathan yabaye ateramana n'abandi bagenzi biganye hafi isaha 5 z'ijoro. Jonathan Ndihokubwayo yaratashe ari kumwe n'abagenzi biwe, niho bageze haruguru yaho bakorera urubanza sare yo kuri University, niho bahura n'abantu bicaye barabatukagura ngo barenganye batabaramukije, abandi barasaba imbabazi barabandanya. Ariko Jonathan na bagenzi we bageze imbere basanga abantu babategereye, babasimbira ko ngo babake amatelefoni. Niho umwe muri abo bantu yafata Jonathan Ndihokubwayo ngo amwambure umukufi yari yambaye mu izosi Chanette. Jonathan amera nk'uwigwanirira. Umwe muri abo bantu aca asokorora pistole arasa Jonathan mu gahanga aba aracikanye. Wa mugabo aca yiruka no kubasigaye arasa ariko arabahusha kubw'Imana. Aba bandi batabawe n'abapolisi bararira kuri Hopital du Public. Ibara ryakozwe n'umupolisi ararira umutegetsi. Abapolisi bahavuye bafata uwarashe Jonathan Ndihokubwayo basanga ni umupolisi ararira umutegetsi, bavuga ko ari umushiranganje aba aho nyine kwibarabara rya 15 mu Kamenge. Umupolisi yaciye ajanwa gupfungwa kuri zone Kamenge. Bene umuntu barafise amakenga ko uyu mupolisi ashobora kurekurwa kubera azinanye n'abakuru, basaba ko yoca acirwa urubanza rw'ikibiriraho nk'uko bisanzwe bigenda ku nkozi z'ikibi. Ntitwashoboye kumenya uyu mupolisi yihaye ibara. Abamumenya bo turungikira umwidondoro wiwe n'ifoto yiwe maze tukabandanya gukurikirana kino kibazo gushika ahanwe. Turahojeje umuryango wa Jonathan Ndihokubwayo. Birababaje cyane gukuza umwana agaheza mu bigero, ageze mu kigero ukabona baramukwatse gutyo ataco azira. Birateye agahinda kubona uhekurwa n'abari bajejwe kugukingira. Imana ibe hafi y'ababyeyi n'abaryango ba Jonathan, ibahe ingufu zo kwigumya muri bino bihe bitoroshe bariko baracamo. Twifurije uburuhukiro bwiza umuhisi kuko yarenganijwe ku buryo bukomeye cyane. Benshi bati iki gihugu c'u Burundi ibiriko biraberamo nagahomeramunwa kandi birateye ubwoba. Tuve kuri iyo nkuru twigarugurukire ku biriko biravugwa ku mushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Arengiyome Bunyoni. Ubwoba ni bwinshi mu bategetsi batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bamwe n'abandi baribaza icyemezo Perezida Evariste Ndayishimiye yabagiye gufata. Amakuru ahari nuko Ndayishimiye avuga ko byanze bikunze ikintu cyonyine gishoboka ari uguhitana General Arengiyome Bunyoni. Byose bigakorwa mu ruye rukomeye cyane kugira ngo ntihazamenyekane uwakoze iryo bara, ariko nanone akabona ko abakunzi Bunyoni afite
afise yaba mu nzego z'umutekano ndetse no mu nzego z'igihugu ndetse n'abagenzi bakomoka hanze y'igihugu harimo cyane igihugu ca Tanzania arabona neza ko atabakira mu gihe baba bamaze kumenya ko urupfu rwiwe yarugizemwo uruhara. Ndayishimiye aratinya ko Bunyoni azavuga ukuri kose azi mu rubanza rugiye gutangura ku munsi w'ejo. Ibyo byose bikaba ari byo byatumye Perezida Evariste Ndayishimiye afata inzira mbi cyane yo gushakira isumu Generali Arengiyome Bunyoni. Amakuru dufise nuko Perezida Evariste Ndayishimiye yarungitse abantu mu ibohero rya Gitega bajya gushira uburozi ku mpome Generali Arengiyome Bunyoni apfungiwemo. Ibyo bimaze kuba niho abo bantu nyine bajyayo, ariko bagezeyo kubera abagenzi Generali Arengiyome Bunyoni afise ntibyakunze ntago babikoze, ariko nubwo batabikoze bahise batangura kuvuga amakuru ko yoba yacikanye. Mu mpamvu bavuze ayo makuru akaba ari no mpamvu igihugu ca Tanzania cyahise kibivuga, naho benshi batigeze bamenya ko aricyo cyatanze ayo makuru. Byose ko ari kugira ngo bajijishe Perezida Evariste Ndayishimiye gushika urubanza rwa Bunyoni rugeze, amaze Bunyoni avuge ibyo azi byose bitume Ndayishimiye ahita afatwa agapfungwa. Ibi byose biraboneka neza ko birimwo igipfungu gikomeye cyane. Ndayishimiye ariko ararwana n'abantu bamurusha imbaraga. Biraboneka neza ko naho ashaka guheza Generali Arengiyome Bunyoni, ariko nanone abari kumufasha muri uwo mugambi ari nabo bari kumugambanira. Kuko biratangaje ukungene Perezida Evariste Ndayishimiye yapanze igikorwa nk'ico cyo kwica Bunyoni, akarungika n'abantu bajya kubikora kandi bikagendaho uburyo bwinshi cyane, ariko bikarangira bidakunze. Impamvu bitakunze nta yindi nuko muba pfundikanye na Ndayishimiye ko bagiye kuroga Generali Arengiyome Bunyoni. Umwe muri bo yahise abavamo amaze ajya kuvunira akagohe abari ku ruhande rwa Generali Arengiyome Bunyoni. Bityo bituma abari bajyanye ubwo burozi mu ibohero Bunyoni apfungiwemo bose bahita bahagarikwa hakiri kare. Ariko nanone mu kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye ntahita amenya ibyabaye, babandanije kwiteza utunyoni bavuga ko bamaze kubikora, ariko mu by'ukuri ntago bigeze babikora. Impamvu umukobwa we yaje kumusura ntibemere ko ajya kumuraba, Ndayishimiye niwe watanze iryo tegeko kuko yarazi neza ko namara kubona ukuntu umubyeyi wiwe amerewe, byanze bikunze azahita amutabariza, bigatuma ahita ajya kuvuzwa giturumbuka, amaze umugambi we ukaba urapfuye. Ariko mu by'ukuri naho we yicaye azi ko isumu yamaze guhabwa Generali Arengiyome Bunyoni, mu by'ukuri ntago yigeze umushikira, n'ubu aracyahema umwuka w'abazima. Akariyo nkuru nziza tuzaniye abakunzi biwe. Ariko nanone nubwo ari muzima, Ndayishimiye naramuka amenye ko ataracikana birakomera, kandi naramuka amenye ko uburozi yohereje butamuhawe, nabyo nyine urumva ko kizaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ikiboneka cyo nuko Perezida Evariste Ndayishimiye ari mu mukino nawe ubwiwe adatahura, kandi biraboneka neza ko abari ko baramuhenda ko bari ku ruhande rwiwe aribo bari kumurwanya ku buryo bukomeye cyane. Amakuru yari kuvugwa ni menshi, ariko biraboneka neza ko ibizavugwa ejo mu rubanza naramuka ahageze ataramurasa, biraboneka neza ko bizasiga bisambuye ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Banywanyi bacu, ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Ico busabwa nta kindi, ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wacu ari no wanyu Shiramatsiko TV. Kanda kuri sabone canke subscribe unasangize abagenzi kugira ngo bamenye ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.